uzapfuka washatse ngo nkome bitwara uko none uyasumbikije we oya ni toto ndoko gusa icyo nabonye ino iyo umu artiste atangiye kuduga baramusapotinga akaduga babonye agira shika ahantu bagaca bamukasa bagaca bamusubiza hasi kandi ariho hari hageze rero ko wamushigikira kuruta gukorana n'umuntu nk'urya ni ibintu biryoshe surtout nka jewe nta zina navuga ati nari mfise tungo abantu bari banzi no muga urumva bagatoranya nawe ngende kudaririmba bavuga ati wow aharyoherwa wow urimeze neza umeze umva nawe ucuvyumva. Yes, hello media people, aho muri hose nizeye ko mumeze neza. Uno munsi reka ntangure ndababwira neza yuko ikigwa cy'umunsi nazindukanye nzinduka mvuga ati gukora cyane n'ikintu cyambere cyo nyine gishobora gushikana umuntu ku ndoto ziwe abashaka gushikako. Ntuzorindire ngo uri kora senga Imana ngo izogusanga ahura, ariko senga Imana yo kurakora kugira ngo bigushikane aho ushaka gushika. El Maruf mwarimu ndabaramukije cyane no ngenda babwira neza ko uno munsi mfise umutumire adasanzwe ndetse ariko arakora neza kandi asanzwe bikora kenshi n'umuntu wa mbere wenyene mu bigeme afise amateka abandi batarigera bagira. Ego mvuga amateka ufise n'umukobwa wenyene mu Burundi amaze gukorana na DIAMOND Platnumz. Of course aho ndi bazazi imbere. Ego kanasinda kandi afise na hit nyinshi twaramumenye cyane henshi akorana na Lolilo akarorero n'izindi nyinshi zagiye zirakundwa ndetse mu makora ashikiriwe uravuga ati Malikia wa sauti kabisa. OLGA turakora mukije cyane ndabaramukije nama umeze neza. Ego tumubonye OLGA twumva neza amakaraoke hirya no hino atandukanye, ariko no munsi twamuzaye muri karaoke twaje ku kindi gikorwa twizere neza zaruga kuva karaoke yuga yahubwo ntubona ko ubuzima bwaciye ubwo bararyana bikurana shida ni problème maisha yako dire. Yakoze byinshi yagiye Kigali kenshi araduserukira baravuga ati mu Burundi turafisa abantu bazi gukora live music kabisa, ari kumwe n'abakikoreya ndetse na arafro n'abandi benshi cyane, ariko twizere neza gushika no munsi ko ukiri kumwe n'aba arafro muri band. Turakorana ego. Yes, mwara mumenye amaze imese ka trendinga mu ndirimbo timbirako. Benshi bacyumva timbirako bari bazi yuko OLGA giye turirimbira igishego, ariko rero tuza gusanga bitanu kandi by'abantu biyumvira. Ubutumwa mwari mwashaze gushikiriza kwanza kuri cover yonyene ya titre. Mwashaka gukwega iki? Umva abantu babone kabisa ko ari gutimba. Mbi dataze ngahatimbe na haja. Umuntu mbisi ijambo timbirako ashobora yumvira ibindi bintu bipfanye nuko ijambo riravuga ariko explication nazo zikazana igindi, ariko tujya pare ya video ko twarayibonye ko ari video ikaze. OLGA kugira ngo aje muri kiya gikorwa vyari bimeze gute idonida? Cyari ibintu vyiza, Mbi data yarandondeye arambwira ko afise ide indirimbo, arambwira ukuntu yifuza kwimera namubwira ati vraiment nta kibazo na kimwe nanje nifuza kuzokorana nawe muga ko ntanze rero umva ni bon tukora. Ego nk'umuririmbyi usanzwe uri umuntu akamvuge neza kuri gicocoro umuziki ndundi kuko nturu wejo canke hirya yejo wa kera ntwana havuye usaba agafaranga gatubutse avuga ati bana je collabo yiwanje kwiza umufungo. Ivyo uzoyimuze Mbi data none se wabihawe icyambere nka Mbi data urumva ko icambere nanje nanifise projet yo kuzoririmbana nawe kuko uravyumva ni ibintu nk'uko twakuranye nyene nk'aba artiste ku wundi mu artiste kubakera, ariko apare yuko muba mushaka gukorana, ariko amafaranga n'abakenewe kugira ngo ubuzima bubanda bivuga ati nyene ndiko nkora akazi kambesheje. Ego karambeshejeho akazi muga turafite n'ibindi bintu nyene urumva turabira ko nka tuvuge nka uri kura ku mu journaliste asanzwe nyene ariko arakora nk'ivyo ukamukenera mukeneye woca umurisha amahera twese durakeneranirana niko novuga. Umwe tumve neza yuko naje nk'uno mukenera ntiyo cambwira ngo oya. Urumva tumve neza yuko atakintu cy'ifaranga kigeze kije hagati ya Mbi data na OLGA. Umuntu wanje mtu wangu. Yeah. Ariko bihava bihereze ngo abandi bantu bashaka kurondera OLGA bavuga ati nyene nta mafaranga zonsaba ntamuomba. Oya quand même nawo n'abantu barazi yuko hari umuntu hari inguvu umuntu aba yakoresheje nawo kumuha courage ati
hari ibintu bikeneye uravyumva nawe nimba yambidata atamaye amahera canke ngo muga hari ibindi sanga twagize twawurije ko ushaka gusanga biruta meme nayo mafaranga yego amaze kukurondera akakubwira ati je mfise projet nshaka dukorana imeze uko kayumviriza ikintu cyambere bamubwiye cyari ikihe cyo kumushimira nimvuga ko cyane nakubwiye nawe ko nari nsanze fise projet kuririmbana nawe cyane ko nari nsanze ndayifise niyo projet hako tukure tunyarutse nyene ahubwo wari waratevye njo tuende kukazi kabisa twayivaye ntumusi muri 2 jours tugiye muri studio abantu bashaka kumenya kuko bumvise ingene indirimbo ikozwe ni indirimbo ikozwe ku buhinga kabisa buhebuje ndetse na story itandukanye n'izindi story tuba tumenyereye muri studio vyari bimeze gute duteye nk'inkuru gatoya muri studio twarashitse dushitse turicara gatoya mbida tarakoresha arakora beats bakoze beats aje muri 2 minutes yagiye muri indani muri cabine kuririmba aririmba basha ngingo genda uririmba uko genda uririmba ibi zayanda ririmba no yangwino genda uririmba ibi byose niwe vyose kwandika iki mbere kuva kuri melody vyose nyambidata mwakuruhiye gusijwe only ndicho nge twamutijije ibisige byose niwe yego guhura na Noria asanzwe ari mushasha ikamvuga ko ari mushasha muri industry abonetse nubwo yakoze vyinshi aho bitaboneka mu maso y'abantu guhura nawe muri studio vyari bimeze gute nkari bavuga ati banzanye kuririmba n'umuntu atari bwaye bwinye muri studio ngo twike kweli je naririmba na Diamond oya urati cyambere tuge abantu dukora karaoke turaziranye no yasanze akora karaoke nuba nasinze ndamotse Urumva nta kintu cyigeze kigorana kabisa. No nishagwanya wanashaka ukuntu twakoze nano ya twakoranye hagu twakoranye mengo nabantu tuzi kuva kera gose ndazi ko wanayo no muri clip twarahu donc ntabwo twatinyanye ngo umwe ngo atinye uwundi cyangwa uwundi ngo asuzugura uwundi no hago twabikoze ngene nk'abantu bwa trust iki cyatuzanye carico ni gukora twarakoze neza vraiment nanamuyimushimira. Yeah. Ariko OLGA ku ruhande gwiwe ngaruke gatoyi amazi imisi atabone atagaragara cyane gose mu bikorwa vyiwe bwite ku ndirimbo ziwe bwite ho bari ikihe kibazo ikibazo cyambere cyangoye cyacu uburyo ndafise amaudio menshi nakoze muri studio mugabo urazi ko muri no mwanya gusohora audio ntabwo bigira poa indirimbo ya audio ntabwo igira poa cyane nko gusohoye na video video nayo isaba uburyo bwinshi muri no muziki y'Uburundi nawe urabona ko ikintu cyitwa ifaranga ntabwo kiraba kiresose abantu nyine bagufasha ni OLGA imyaka kumaze kweli muri entertainment avina unakosa watu mnajuana OLGA ndonderera bamfashe gatosha ko tuzanya tamahera basohora kama Brian Smith si wajama mubwi ati ana Brian fo angara kitu basi nawe ucishe Brian atafaka kitu sija atafanya mambo nini ariko tutarandiriye nubwo uvuga ati video irakenegwe cyane muri kariya yo kugira ngo indirimbo ibe ipushingwe kure sivyo ariko ari uvuga ati nubwo biruko reka ndataka audio kugira ngo bumve ko nkihari uba wishindirimba sure no kuri na nomba nabibonye hari ndimo nasoye nka video audio kana ndirimbo nziza mugakora atari video ugasanga ntabwo igize ni ronse ya poa. Ego entertainment y'u Burundi urayibona ingene kiragenda nkuko wayikuriyemwo wari uyikoreremo vyinshi bamwe bavuga ati ko turatera imbere abandi bavuga ati ntaho turiko turaje babo turiko tutaya inyuma kuri OLGA abivuga kwiki ko turatera imbere rega buke nibwo bushikana iki yes pole tutafikaga un jour ariko ahantu ubona twe tugwaye kuri kote zose ubona wo uvuga ko ho baravuga ati twe kugira ngo nyene dushike tuvuge ati nyene ebana hare turi ku ntambwe ishimishije gose nuko twahindura je kinabonye kiri kuri twese donc journaliste muririmbyi gusa ico nabonye ino iyo mu artiste atangiye kuduka baramusapotinga kaduka babonye agira shika ahantu bagaca mukasa musubiza hasi kandi ariho hari hageze ko wamushigikira kuruta hageze ko wamushigikira handi ngene kugira fatisha ngene neza baca mukasa bigaca bigira iki bigaca yisubira inyuma ariko namwe ntiduje ngaho ngo tubite ahantu hamwe honyene ho bufasha nakubwiye ngene ni kuri kote twese ya mu artiste ya mu journaliste twese turi hamwe numva nitutafatana mu mugongo kuko jewe ndagukeneye na urankeneye
Nese ko biri twese dufashanya ariko umuziki wo mu Rwanda warabonye wabayemo kenshi sivyo ikintu ubona badusumbije bari yani iki cyonyine apa tu nta kindi ariko ba nta kindi kintu baturusha atari kwikunda umva ba supporting ibintu byabo nta kindi cyonyine yego uzi ko natwe abarundi tutikura da supporting ibyacu novuga gute mu Rwanda kugira uzo kumva indirimbo y'uwundi muntu ash hari ibibazo ego Olga Cheka neza na neza kugira ngo ntiturandire no muzi nabwiye ati ntiturandana kare uranarushe sivyo urarushe kandi arananiwe vraiment yo ego nje ndashaka kumenya iyi tatuage ngaha anya isobanura iki sobanura agapapiro Buri wese gushira ko papier abandi bakunze gushira ku dushibujo amahoro mutwe akinda guruka agapapiro ariko kandi ngo abantu bavyiboshe basanga abantu stress kabisa Eba ndomiye ego imigenderane yawe ya ruganaro rero ihagaze gute gushika no munsi mu gihe tuze ko bakoranye byinshi ariko uno munsi tutabona kandi muri sirgasyo bashirana mu bikorwa runaka uko naho mugemeze neza bameze neza ni twashwanye tuhuye turaramukanya barashaka sometimes nabandika ka message bite naho kanyishura ibikinye numva tumeze neza nakaza nakimwe vraiment gihari benshi hirya no hino mu makarite baravuga ati Olga ari umuntu aririmba neza ariko kuva kora na Diamond bisa no kumenga yamutwaye umuvuto kama kiswa nasemaga waswahili bana chara ntakiboneka cyane muri zirikira kila mtu ni muntu wese afise nyenyeri yiwe nimba Diamond ni yonyene nande fise gwanje nivyashika nzoshika aho nyene aho babibaza umugapara ngomba ngo yarantwaye apana oya umuntu wese na nyenyeri yiwe ariko nshashaka kumenya embidata yagutaye umunsi aja awujana ku wundi muntu sivyo umunsi wawe awutwara ku wundi muntu wari wamukoshereje iki hari utuntu utakwiza hago nivyo nyene twenda tumubaza tumuriza chwa nina anaenda fasi ingine anafuta deuxième bureau like troisième nakuya na hago nena yibagiye troisième bureau troisième bureau azanye usanganye ati irahari umaze kubona ko umugabo afise deuxième bureau troisième bureau wewe wavyifashe mu guteo atari ntari kuvuga ati anapasa mina biheba yari tari vya vrai naenda nizo message yega mama mushaka gushikiriza umuntu abibona ati nyene nivyage nuko uzoshu ya vrai mutafanga nacha ndaguhebera vraiment Neweti kabisa pambana na hali yako. Ariko nyerega ubu. Rega premier bureau ibizwe no imbere y'amategeko sana ntucu ugira uhebuko nyene na video. Bien. Cyane woterana n'ibidaya abantu baterana n'ibidaya iti ku mugabo wanje ndakagenda zogwa imbere. Biga biki ugashwana n'umuntu kwera umutipe. Oya. Abija wayo. Oya ndi ukibona acha gato. Nine ko shari nzagenda su wawe. Ni wawe. Nabari gwawe. Ariza gana handi nabari gwawe uramureka oya uramureka kagenda nta kunzi nando ivo ene midata hapa mimi namuriria kama ni wako naho yoja acha muri shooting york muri shooting igendirimbo kuko mara scenario mwaya king ikintu vuga ati twarageze nganye n'umumenga je wapi mureke manze ndoke apana yatwanye dutangura gushika duheze ndiko ndatwenga uri uratwenga narapfuye ndabye natasha imbavu zarushe kora gutwenga Arikisubi ana ibintu bya gutwenza byari bihoro batari bakaya goto mwagira nyene pembeni wati umuntu imidata ni farcere sana Wana vyo muri clip muri clip nawe kuba ari scenario ni farcere haya nije uri kumbwira Brian agasora nze behind the scene ko naratwende ndapfa ego Olga mbere ko turangize iganiro kugira ngo tukwakwanye tunyarutse twarakubonye mu mafilm atandukanye hirya no hino hego umuropozi umuropozi kwa Alvin Smith turavuga ati noneho Olga umuziki yawe vyagiye mu masinema navyuzi iki sinema sivyanje kwera Nako twabonye wabikoze fresh. Naramufashije gusa. Wabikoze neza. Aya kabisa viga si vyanje. Umunsi wo gushaka ati ngo mfashe muri filme runaka. Agirishe formation ko kina film. None kandi biga nyene waki. Nzago oya ntavyo nzi film anje ko kina film kabisa. Eba ntavyo nzi. Kusane jewe muri kamera yanje ndi umuntu ataze kuvuga. Kandi amatwa simiyano mango wako mutwenga hariya nareke byari ibintu bya comedy ho. Mugare kuririmba ndaririmba. Muga hagize kuvuga rero. Aya birangora. No my interview utaboreka kenshi vuga ati dogia. Ora vraiment si sont à l'aise. Umwe ko atari ibintu wagize umwuga bijya vya comedy nyene kara kantu kari gaciye.
hari handi mwabibonye nene kandi nta handi no naga service nyene namufashije Alvin nyene mugaje kabisa navyo nshoboye ego imbere ko turangiza iganiro agasunika rugiye ugira abari ko dukurikirana canke kantu karyoshe ubahimiriza nta kindi novuga kirenze ko ndabakunda kandi urwo rukundo mbakunda nigo shaka bansubize mu kunshigikira kugira barabe sisubire kuryama please ndabasasire kuryama kandi tutibagirana abandi b'amafaranga kugira ngo bashire mu rega nivyo nyene kugira sinsuye kuryama vraiment kuryama kwanje nako kusaba abantu bafasha ku kintu cerekeye finance kintu cy'umufungwe cash audio ndashaka kuba mfise audio nk'igihumbi n'ijana muri studio muga sasa nabo barabizi gusora audio yonyene n'ubu wapi donc je préfère kugira iki kwishira nkatekereza hama musinaguye ku bicano nkadusohora kwa hiyo sasa manager changamuka wa diaspora bafanye ibintu bapite kwa kupatie tu we ubona bachi wanje niyo wasanga ana kora cyo barati nyene ayubo komisionera akiri batapita kwako barakuronera kumbuga ngurukana bumenyizi wawe okay Instagram yanje ni OLGA Lori Facebook YouTube channel nuko nyene OLGA Lori official rero bajenga onye biyabone bakora bishoboka byose mu gushigikira umuziki ndundi nanje mu kugira ngo mbanda mperaheze neza reka ngenda musavye akapera katimbira koko yaba just nora n'umuntu w'umu artiste amangonge ndamuvira ndatikoze mu gahogo ko zafuko washatse ngo nkome bitwaruko none yasumbikije we oya nitoto ndoko ndikora kagafata byemere kushaje bimukubwa kabanyapara ya orga akantu igiye wakorana na Diamond Platnumz akantu kakabanga wabonye kuri Diamond bushiko no musuvuga ati ndumva ndacakigira ko naka novuga yuko muri ge period chambere ko Diamond atari bwafatishe gose muga kono yarafise objectif iyo ndimbora wazana twayikoreye mwibaraza yego mwibaraza kora amatara yabuze Bujumbura twagiye ahantu kumutanga mwibaraza nawe aravyemera bano ko ari superstar yaravyemeye kora objectif yarazi kwataka banisha pa Bujumbura urumva nakuhaje ya Lolilo vraiment kuri mwino gisagaca Bujumbura na artiste bakafise courage nk'iya Lolilo ico vraiment cyane nage twoshemera kwese twa dusiga courage ya Lolilo hari ahantu twoshika vraiment ariko ico gihe iyo ka yakwigishije iki wowe nk'umuririmbyi kazi sije yanyigishije nyene ko nuva guti nawe urabizi nyene gukorana n'umuntu nk'urya ni ibintu biryoshe surtout nka jewe ntazina navuga ati nari mfise tongo abantu bari banzi no muga urumva bagatoranya nawe ngende kudaririmba bavuga ati wow aharyohego wow urimeze neza umeze umva nawe ucuvyumva nawe nyene sinende no kwivuga kabisa ego je numufise byinshi no kumamuga ariko reka tugarukize ngaho no munsi uko twavuganye twoheza ntitweza kabisa orga nubwo mumumva ngo ntavuga cyane afise amakuru menshi yo ariko reka tuyagarukirize ngaho no munsi ndabashimira cyane kwa mwadukurikiranye ariko kandi babwiye ati ja kuri YouTube channel ya OLGA Lori mugire subscribe ndetse muvuye ngaha naho nyene mwayikoze kugira ngo ibintu bigende neza mu supporting twese higa no hino ku mpande zose tunabwira kandi ko tubakunda muje kwa MB Data mugire subscribe mu murabe n'indirimbo timbira ko iki akora neza muri no miss nayo muyishigikire kugira ngo munatange ivyumviro uko muyibona n'ukuntu mubona aho yobohindura canke ico bokongerezamwo muri kariya yabo murakoze cyane Imana ibahezagire.